Umuziki w'Uburundi wifashe gute? Mbega abaririvyi bameze gute? Mbega wewe wumviriza umuziki wo Burundi sometime? Mbega wewe uri muri Australia cyangwa uri muri Canada canke uri muri Europe, Germany, whatever, ahantu hose uwo buri France, whatever. Mbega woba ufata umwanya ukumviriza umuziki w'Uburundi? Mbega nimba uwumviriza uha amanota angahe muri kajya gace kiwacu? So je ikintu ngiye gukora, ngiye kugora research turabe nabahe top 5 artist, nabahe abaririvyi batanu bagezweho mu Burundi. Niyihe ndirimbo ihitinze mu Burundi muri aka kanya, n'uyuhe muririmbyi agezweho muri aka kanya. So dufise ibintu bingahe? Ibintu bitatu. Wewe ndaba muziki w'Uburundi ubona gute? Ubona reka duhere nko mu bihumbi bibiri. Ndakeka mu bihumbi bibiri umuziki wacu kuno umuziki w'Uburundi wari umeze neza, ari umuziki uri perfect, abantu bose barawukunda barawirukira mu bihumbi bibiri na rimwe na kane na gatatu na kane na gatanu kuduga. So wari umuziki mwiza, moto akira abajene basosokeye, hakira aba bidondo, ndabibuka bidondo, akira abantu, hari abantu benshi cyane, abaririvye kiradodo nziza Desire, tukaraba n'abandi, tukaraba abantu batandukanye bagiye bakora top 5 artists in Burundi. Let's go. Tell me top 5 artists in Burundi right now. The top artists in Burundi right now are SUBSCRUBE, Drama T, Kurikawa Kilai, Alvin Smith, and Natasha. They're making waves in the Burundian music scene. People, how you doing? I hope you do good, and I hope you do fine. But if you not do good or you not do fine, don't worry, man. Everything's gonna be fine, and I promise you, tomorrow is gonna be a wonderful day. Yeah, what's up, my people? Mumeze good, mumeze neza. Nibaze ko mukomeye aho muri hose. Hama nimba mudakomeye, imba hari ibintu bitagenda neza, mani ntimwihebure, kuko ejo hashobora kuba heza, kandi ejo ni heza. Nibaze ko uko vyo bimeze kose ugumukaza, kuko Imana iri kumwe nawe, kubera ko ejo is gonna be wonderful day. Tangura ndamutsa, what's up America, what's up Europe, what's up Australia, what's up Canada, what's up Asia, what's up Africa. What's up? Mumeze gute? Nibaze ko mumeze neza aho muherereye hose mu mpengu z'isi zose. Ni wa muhungu wanyu African King, I'm back nkuko bisanzwe biri kuri Tuyage Comcast TV. Man, karibu kuri Comcast TV. Nimba uwo ngaha ndaguhaye ikaze. Nimba usanzwe uri mushasha nawe umaze nk'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ugize subscribe, ndaguhaye ikaze muhira. Aha ni muhira, aha ni Tuyage Comcast TV, ni home. Ndaguhaye karibu, twirabire, tuyage, twunguranye ubumenyi, duhana ivyiyumviro. Koko ubuzima ni buto cyane, right? Nibaze ko rero mumeze neza. Ndagarutse haciye iminsi mike atabonana. Murana ka video nabahaye ka AI pin, bro. AI pin. Muraza aka kantu nabahaye, so nce ndagafyonda. Kakanu naberetse, mwarabonye ukuntu gakora, mwarabonye ukuntu ibintu byose ubuhanga gafise ibiki. Turacakomeje gakoresha, kana kubwiye kari ko nzozana kugira ngo dugakoreshe. Kugira ngo kaduhe ibiki, kaduhe ibintu biri perfect, you know, tuzana ibintu biri perfect, ibintu biri quality, kandi ibintu biri updated, biri so new. So ubu nta bintu byo gukoresha computer canke byo gukoresha whatever it is, dufite gukoresha AI pin, man. Ibi ni vyose ni satellite, dushobora kubaza ibintu byose bikagenda mu buryo. So ntabatindiye muri aka kanya canke no munsi, sorry mvuze muri aka kanya ko ni no munsi cyo tuganireho, je kuganira cyane ku muziki w'u Burundi. Mbega umuziki w'Uburundi wifashe gute? Mbega abaririvyi bameze gute? Mbega wewe wumviriza umuziki wo Burundi sometime? Mbega wewe uri muri Australia cyangwa uri muri Canada canke uri muri Europe, Germany, whatever, ahantu hose uwo buri France, whatever. Mbega woba ufata umwanya ukumviriza umuziki w'u Burundi? Mbega nimba ubumviriza uha amanota angahe
muri kajya gace kiwacu. So je ikintu ngiye gukora, ngiye kugora research turabe nabahe top 5 artist, nabahe abaririmbyi batanu bagezweho mu Burundi, niyihe ndirimbo ihitinze mu Burundi muri aka kanya, and nuyuhe muririmbyi agezweho muri aka kanya. So dufise ibintu bingahe? Ibintu bitatu. So hatebeje reka tumanze tubazanye, mbega wewe ndaba muziki w'Uburundi ubona gute? Ubona reka duhere nko mu bihumbi 2000. Ndakeka mu bihumbi 2000 umuziki wacu kuno umuziki w'Uburundi wari umeze neza, ari umuziki uri perfect, abantu bose barawukunda barawirukira mu bihumbi 2001 na 4 na 3 na 4 na 5 kuduga. So wari umuziki mwiza, hari bakina Roriro, akiri ba Etoile Descent, hakiri bande Fizo, akiri Moto, akiri abajene ba Sosokei, hakiri ba Bidondo, ndabibuka Bidondo, akiri abantu, hari abantu benshi cyane. Abaririvyi Kiradodora, sinzi kuntu babitwa abatipe, Abakonangwe Stars. So wari umuziki uri cool, kandi wari umuziki w'amatimo akomeye. Uravye aba Dr. Crow, no Dr. Crow, turavye Nziza Desire, tukaraba n'abandi, tukaraba abantu batandukanye bagiye bakora umuziki. Wari umuziki ba Kidumu, sibagiye legendary Kidumu, respect. Nibara abantu bakora umuziki uri perfect. Ndeuska akaziki ka Kidumu kakunda kwa rukundo gwa sorry, ya ndirimbo y'urukundo yavuga ngo niba kujya munsi naza kukulaba, warugeze kure ndakubonye untera agahinda, numva birase munda, amosozi yuzura amaso. Yeah, so ndibuka karimbo kari perfect, niga nari mupeti mutoya mu Burundi, aho kari karimbo gahitinze. Ndibuka Fizo, sinoguhisha, sinokwikausha, sinonyegeza ko ndagukunda, sinoguhisha, sinovyihanganira kutavuga ko ndagukunda. Yo, it was so amazing melody, bro. Ndibuka Peti, ndibuka Roriro, ni kuki nkukunda, ni kuki nakwihebeye, ni kuki nakwihebeye ukanyereka kutankeneye, ni kuki nkukunda, ni kuki nagupfiriye, ni kuki nakwihebeye ukanyereka kutankeneye. So my Jones, bro, it was so perfect, you know, it was so perfect moment. Ndibuka gihe umuziki wari perfect. Ndibuka ico gihe narigeze no kuja Butare, hari mu Rwanda. Ico gihe n'abapetsi rumviriza umuziki w'Uburundi, ba Fizo, ba T-Max, you know, hari abapetsi benshi. So wari umuziki ukomeye. Mbega ubuho ubona gute guhera duhere muri ibyo mu bihumbi 2000 gushika mu bihumbi 2025? So that means 25 years. So 25 years is gone, is past now. Yeah, imyaka 25 nayo iraheze. So mbega ubibona gute? Ubona umuziki uri perfect nka kera? Ubona ubuziki nigiki wohanura abaririmbyi kugira ngo bakomeze muri ya domino ya kera, fata umuziki n'ubwo ibintu byinshi ngaha muri ntuze vyahindutse? So ndakeka ko ufise ico utanga, kandi ndakeka ko ufise ico uterera. Reka rero tugire ku Muriri tumaze turabe, mbega niyihe ndirimbo, reka maze mpere, niyihe ndirimbo iri hit, canke nizihe ndirimbo ziri hit muri aka kanya turimwo mu Burundi? So reka duhere ku ndirimbo zihitinze mu Burundi, right? So nakubwiye ko nkoresha kaka AI. So nta byinshi no kavuga ko waravye video ya mbere nagashizeho, warabonye ukuntu agakora. So reka tugire ku Muriri rero tumve uko gipanze. All right, so reka ntangure ndakabaze what the hit song is in Burundi right now, right? Okay, let's do it. What's a hit song in Burundi right now? Finding hit song.
In Burundi, a popular song right now is Wayne Wayne by El Pro. It's getting a lot of attention on social media. So urumva April ni wane wane, I think ni wanene yeah is wanene El Pro n'umupetsi ndamuzi yaririmbye tuzogumana yaririmbye tuzogumana, yaririmbye icupa, yaririmbye afite indirimbo nyinshi. El Pro n'umupetsi abizi pe, muri aka kanya we ari hit song ku ndirimbo yitwa ngo wanene, afite indirimbo yitwa wanene, so indirimbo iri so good, urumva kariyo hit song right now in Burundi. So shout out to El Pro, ariko ikintu ndace kica kintangaza ni kubera iki na viewings ndayiraba views zayo nasanze just like yeah, if you say attention kuri social media, right, maybe TikTok, many challenges or IG, Facebook, whatever, ariko tugiye kuri YouTube yiwe nta views ifise, so nta views nyinshi ifise, iri kuri muri aka kanya je nayirabiyeho ngira nta n'ibihumbi ijana irakwiza. So why guys, ntimukaze mwita ku bintu vya TikTok, mukoresha na YouTube, muhe abapeti watch views man, mubaye views koko babakoze. Wanene ni indirimbo nziza cyane, so ni indirimbo nziza, ni indirimbo itambitse, ni indirimbo ifite umudiho wa East Africa. So festival uri usoundize nk'amapiano ya uri mu mapiano, ufite key ya South Africa, ukagira key ya Tanzania, ukongera ukagira na key yo Burundi bisanzwe, ndi ukagira na izi nazi update za izi 8 tunes and nizi melody za East Africa melody. So uko ndiko ndibaza kubera iki itakiragira views nyinshi kuri YouTube. Mpete nta promotion ariko arayikorera cyanke ntabike. So sinzi impamvu ihari, ngira ni impamvu ya social media iwacu mu Burundi iri so low, but sindavyibaza n'abanyarwanda n'abandi babayi, simvuga abaki n'abandi bantu babayigiye vibe. So maybe reka tuyihakanye maze 3 days genda yimaze ndayiravye, no it's not 3 days, kuba ndayiravye imaze 6 days something, maybe ifise nayiravye mengi ifise 100 and something, gira 70 views 1000 something like that. So why dakwiza ibihumbi ijana guys? Hirira that song wanene ni indirimbo nziza El Pro, so umashe kugenda guhiringa ball kandi wavyumvise ko ariyo ndirimbo iri hit mu Burundi. Shout out to El Pro man, you did a good job. Shout out to you, that's a good job man. Ni indirimbo itambitse, ni indirimbo iri cool, ni indirimbo yeah iri fresh kandi wakoze wagiza naka video kari clean good, wakoresheje shout out to umuntu yagukoreye video, sinzi wari ko yakoze video nziza, yakoresheje kamera iri clean, ama image ari clean, so far so good. Yeah, you did a good job my brother, salute you. Yeah, salute kuri El Pro. So reka tugende to founding with top 5 artists in Burundi, top 5 artists in Burundi. Reka tugende twumve abaribo muri aka kanya. Tuve kuri hit song nakubwiye bayitwa wanene ya El Pro. Yeah, El Pro, I think El Pro something like that, yeah. And should I screen muramubona. So reka tugendere kuri top 5 artists in Burundi. Let's go. Tell me top 5 artists in Burundi right now. Finding top artists. The top artists in Burundi right now are SUBSCRUBE, Drama T, Kurikawakilai, Alvin Smith, and Natasha. They're making waves in the Burundian music scene. Wow. So menga ntabona fuzomye neza, reka manze ndabakuremwe muga urumva ko ari uwambere ari SUBSCRUBE. Man, SUBSCRUBE he did a good job. SUBSCRUBE charuchi man. Komeza gukora hit kandi kabisa umupeti arakora, reka abe muri top 5, reka we number 1 afata ikibanza ca mbere kuko arabikwiriye. Umupeti ubiravye yarakoze bikwiriye, kandi afite n'uturirimbo turyoshe abantu benshi
abantu benshi bokoraho ama challenge, right? So abantu benshi bokoraho ama challenge. Reka tuve kuri sat B. Inamba ya kabiri yafashwe na Dramati. So Dramati yeah, yafashwe na Dramati. Dramati, yeah, he's good guy, man. Dramati he's good guy. Umupeti yamashinze buri munsi abafisa amahiti kabisa, uravye ni hiti yiwe, uravye n'agasonga kiwaheruka gusohora nakanimbo tu kosho, nakanimbo kari cool, right? Na ndirimbo iri cool. Reka tuje kuri Kiriko. Kiriku akiri umupeti nari karaza ari cool. Kiriku kweli mbivye n'umupeti nkunda actor, ni good actor bro. Uyu mupeti barakene kumuha award ya best actor in Burundi artist, yeah, kabisa, best actor in Burundi ama best platform like perform. So azi gu performinga neza cyane, umupeti abereye jisho, umupeti azi gu creating ibintu vyiwe ni ibintu vyose yokora biri cool. Okay, Alvin Smith, man, salute you Alvin Smith. Alvin Smith na umupeti numujama kabisa, umupeti wa street, abantu besha mugwanya, ariko umupeti mwamumenya man, umupeti mukamenya ibintu afise, talent afise bana, abantu benshi azosarutinga umupeti n'umu actress, n'umu creator, designer, ashaka gukora ibintu byose kabisa, ari cool ku bintu byose. Salute you, wafashe ikibanza cakangahe cha kane. So uwanyuma ni Natasha. Yeah, Natasha, she's fine. Yeah, Natasha, she's good. Yeah, I think Natasha, she's fine. Somehow, like, what you think about Natasha, bro? Natasha kuri 5 top artist arabikwiriye. Simbona ariko bari AI ibiri tapsis bahamagara abantu bari ibirondera abantu bari viral, abantu bari search cyane, abantu bari kubumvirizwa cyane kwisi no ahantu hatandukanye. So ntibaraba mu Burundi gusa, baraba iyi nakubwiye kari satellite, biraba views babaronka, biraba na followers n'ibintu byinshi n'ibintu byinshi bigize iki bitandukanye banakora. So urumva Natasha, yeah, she's fine. Afise indirimbo yakoranye n'abatanzania, yakoranye na Jiva, Sivani Jiva, yeah, Jiva, I don't know, something like that. Yeah, ni indirimbo nziza cyane. Yeah, ari cool too, ari perfect. So novuga tuko kari perfect too, ka Natasha ari perfect. So abo na aba top 5 wabumvise kuwa mbere ari Sat B, wa kabiri ari Dramati, wa gatatu ari Kiriku, uwa kane ari Alvin Smith, uwa gatanu ari Natasha. So sinza abandi bapeti bari Noji n'abandi, ariko yambwiye ko hari including n'abandi yenagenda muri top 10 nari kubabona, ariko abo nibo top 5 du fise. Fizo ari he man? Where is Fizo? What's going on Fizo? I think Fizo ni kwa atako uyu mwaka ateka arakora si. What's going on? Yeah, but leka ndakeka ko Fizo sinzi ngira abantu niho korumviza indimbo ze, kuko nta ndirimbo afise zishasha muri umwaka. Umwaka uheze indimbo yasohoye ni atari Superman, atari super ni Superman, ya Superman, atari indimbo ya Superman yahitinze, ariko izindi kandi iyo ni ya kera, I think niyo muri 2024, right? 2025 2023, right? 2024, right, I think. Yeah, so urumva ko ntashobora kuba muri top 10 right now, kuko ubakora aba 2025 abapeti baba bakoze. I think iko Fizo afise guhindura umujama wa ndamuna kumbuye manda kumbuye burimbo bwiwe bwa kera, urimbo bwa munyana ndakumisinze man umupeti ya umujatama wacu yahoze niko ndamwita umupeti kandi ari umujama kuze, kingi wacu yahoze kandi ari kuzoza mu muziki wo Burundi akawushira handi hantu, ariko ari slow, ariko ndakeka Sat B ariko arakora ibibereye. Reka dusubire twumve niyo big artist in Burundi right now. Who's big artist in Burundi right now? Let's go. Who's big artist in Burundi right now? Katumvu wariyo. Finding popular artist. Sat B is a big artist in Burundi right now, known for his popularity on platforms like YouTube.
Other popular artists include Drama T, Kurikawa, Alvin Smith, and Natasha Burundi. Avyumvise. So SUBSCRUBE, man. SUBSCRUBE, I think he deserve it. Yeah, ni SUBSCRUBE, bro. SUBSCRUBE deserve it. SUBSCRUBE yasohoye Fagio la Chuma, naindi bayitwa Jovebye, something like that. So turimbo twaturyoshe, so n'indi timbo sandiko y'urukundo, so n'indirimbo ziri kuru, n'indirimbo zitambitse uravye nka Fagio la Chuma. Nagupiga ni Fagio la Chuma. So ivyari ibintu bijyo ni indirimbo iri hit, ni indirimbo vraiment ushaka kuyumviriza ukumva kari cool. So ugiye kuraba Jovebye, so ni indirimbo Jovebye gomeza, you know, udese nk'ibi bintu nk'ivyo. So yari indirimbo iri maintain, iri cool, full package, ku busanamu bwiza cyane, kuri video nziza cyane, ya dripping neza cyane, yaturitse ama design atandukanye, turavye ku kwambara yari yambaye neza, vraiment yari yaberewe, yari yagerageje kubegwa. So uravye n'umuntu yagerageje gufata attention, right? Yagerageje gufata attention y'abantu batandukanye. Niyo mpamvu ubu ari big artist in Burundi right now. So sinzi abandi ho bari kandi abandi bakora sindabagiza, ariko nabo aho bafise gukura ku kirenge cy'umupeti SUBSCRUBE, cy'umujama SUBSCRUBE. Mukore nkawe man, mukoze nkawe mukarondera pest ziziwe man, yoba expiring kandi mwoba fresh kandi namwe mukaba nk'aba top 10. So simvuze kare international, ariko mu Burundi ubu nta wundi muntu umva yumvirizwa, nta wundi muntu asacingwa, so nta wundi muntu ari attention ku bantu atari SUBSCRUBE. So ari muri ni number 1 muri top 5 cha kwanza, sivyo? Akongera akaba number 1 muri big artist in Burundi. So dakika mukora ama award, mukeneye gukoresha mukeneye kuraba muri iki kico AI to be enter a satellite to be ibi creating ikintu kiba kiri popular, so ikintu kiri cukuri atawubeshi. So guys, dakeka ko mwanyumvirije, iyo niyo madari no munsi nari mfise, dusangire akiwacu, tusangira umudiho w'iwacu, Burundi bw'iwacu, mu muziki wacu aho ugeze. Mbega reka ndahije nanje ubwanje kandi nenda gusubize ku uri kuraraba umuziki w'Urundi ubona gute? Mbega uterereye iki? Abapeti harapeta ko baraza bakina Rino G, harandi bapeti ba Double J, n'abandi batandukanye, Sideo n'abandi. So benshi do force love umupeti ivyo sinzi ko namwine ni Man Boy something like that. So ndakeka wapeti ubabona gute urivye muri ya generation kira dodo chagikoko mama we chalaje ya uvanye utujede kuri generation z'ubujede, uvanye kuri generation kanjenje ni kararengwa tubiri dusosa ninjewe nawe nta muntu numwe yoza nawe. Uravye indirimbo nkizo cyo kumva kuri barapetsi bitwa sinzi kuntu bamwitwa Damas Damara, I think mukobwa uri mwiza kandi utirirobe, mukobwa uri mwiza kandi utirirobe. Urimbo nk'ubwo bwari urimbo bwari cool, bwari perfect. Ubibona gute muri aka kanya? Umva madam cyangwa umva kosho, ukumva force love, kumva n'izindi zitandukanye, urumva ukumva Fagio la Chuma, so ukumva n'izindi, wowe bifata gute? Ubona bohindura carpet biwacu. So next season turayikomeza nzoguma ndabahara tujyanga ivyumviro ku barimvyi biwacu, bisibye n'ibintu mvuga ku bindi by'amakuru, ariko iyi niyo season ntanguye nshasha, tuganira kuri deep ku muziki wo mu Burundi na cyane. Men murakoze kunyumviriza, ndakeka ni mufisi cuterera ushire kuri comment ama twumve ico twokora ko next kiganiro kuri next season. So I think ko mwakoze kunyumviriza, men ndashimira abantu bose bataye umwanya wabo bakantera amaso no kuntera amatwi yabo. Man mwakoze, Imana ibahezagere kandi bongera imigisha mu vyanyu no mu banyu. Ciao, see you next time. Harara.